Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri roshene YouTube ya ICTV nkuko mubimenyereye tubashikiriza amakuru atandukanye avugwa irya nino ni ikiganiro tugira tubashikirize kiribuze gutambuka kuri ICTV ndetse no kuri Iwacu TV nkabandi kumwe na mugenzanje ngaha muri studio ni Salvatore ndakwakiriye nanaguhakaze. Murakoze cyane kuduha kaze kandi nimwadutambuga no hanyuma tuzobitaba murakoze cyane. Na mwanya w'amakuru ndetse no kuganira ku ngingo ziba zigezweho ziriko ziravugwa cyane amakuru ari buze gushimika cyane kuyerekeye umutekano ndetse ni vya politike. Hari amakuru avuga ko hari bamwe mu bategetsi batanguye guhungisha imiryango yabo kubera ubwoba bw'intambara ishobora kwaduka mu gihugu c'u Burundi. Hari ubwoba bubiri, ubwoba bw'ibishobora kwaduka hagati mu butegetsi gene kuko avuga ko hariko haranogwanurwa ivya coup d'etat, hakaba hari ubwoba bwinshi ko umwanya n'umwanya hashobora kwaduka ikintu kidasanzwe mu butegetsi. Abategetsi bamwe bamwe bakaba batanguye guhungisha imiryango yabo. Hari ubundi bwoba ariko nanone bwatanguye kwaduka cyane nyuma yaho imigwano muri Kongo ikomereye ndetse M23 igafata ibice bimwe bimwe bikomakomeye mbere hakaba hanavugwa ko ibice vyegereye u Burundi navyo biriko biregerezwa cyane canke biriko birasatirwa, aho bivugwa ko igisagara ca Uvira gifashwe no Burundi buzoba buri mu kaga kadasanzwe. Ni mu gihe kandi havuzwe ko ikibuga c'indege ca Bujumbura coba cariko kirafasha mu gutuma indege za FARDC zigwa kuri ico kibuga kugira bashobore gufasha abasirikare ba FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abawazarindo bariko baragwanya M23. Ivyo navyo bikaba biteye ubwoba, bamwe bakaba baratanguye kwigiza kure ndetse no guhungisha imiryango yabo. Bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakaba baramaze gushikana imiryango yabo za Canada ndetse no mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Ivyo akaba ari ubwoba budasanzwe buri mu gihugu, ari nako havugwa ibomborabombora mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ubwoba buri mu gihugu ga Salvatore bwoba buva ku kigushikanaho bamwe mu ndongozi batangura guhungisha imiryango yabo. Murakoze cyane. No kuvuga ko muri CNDD-FDD hari ibomborabombora, harakutumvikana, kubona badashobora gusangira ubutegetsi bahawe, baba bavuye mu matora, baba bagaye mu mabanga atandukanye, abo bose ugasanga ntabwo barumvikana mu butegetsi buhari bw'uyu munsi. Kandi buriya rero iyo umuntu iyo barongoye batamwiyumvamwo, barongoye nabi, birashika rero abarongoye batiyumvanamwo, badatwara ubutegetsi nkuko nyene barongoye n'umushefu nyene avyiyumvamo. Ubu rero ndashimiye abarongoye ntibimva mu butegetsi bwiwe. Niyo mpamvu rero bura ku mwanya rero hagati muri bo bashobora gucanamwo hakaba umutekano ugahungabana mu gihugu. Haba rero ku bari mu butegetsi batiyumvanamwo bashobora gucana umwanya n'umwanya, haba igisirikare gacanamwo hagati yacu nyene, haba abasirikare n'abategetsi bategeka iki gihugu cacu, haba abari mu gihugu bacanamwo n'abahunze igihugu. Ivyo byose bituma mu gihugu haba ibomborabombora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ugasanga harimwo ukwinubana kudasanzwe. Muri iyi minsi rero hamaze imisi havugwa ibihuha bitandukanye. Ibihuha bitandukanye rero biva ku mpande zitandukanye. Hari ibihuha biva hagati mu gihugu bivukira hano nyene, ukumva ko muri CNDD-FDD hamwe kutumvikana bashobora gucanamwo bo nyene, bakavuga ati abategetsi twahashize, uburongozi twashize imbere bariko bukora ivyo tutabatumye. Hariho rero no kwinuba abategetsi bahunze igihugu, bavuga bati abashatse guhungabanya umutekano, abashatse kwita coup d'etat nkuru nziza 2015, abo bose bashobora kwinjira mu gihugu umwanya n'umwanya. Ivyo byose bigatuma rero igihugu gihungabana, bakavuga ati umwasi mbega araturuka hanze, araturuka Kongo, araturuka mu Rwanda, umwasi arava Tanzania, umwasi arava hagati mu gihugu. Hakaba rero urwo rujijo, hakaba kutumvikana mu gihugu no kutamenya amakuru uko napanze. Ivyo byose bigatuma igihugu gihungabana. Ivyo vyatumye rero abafise uburyo canke abafise amikoro ahagije bahungisha imiryango yabo. Ubu turiko turavugana rero dufise imiryango myinshi rero tumaze kumenya yahungishije abayo, nk'abana Bandayishimiye tumaze kumva bamaze gushika hariya Dubai, kwa Reverend Ndikure nabo nyene ngo barahunze, bandira ko ubushakashatsi ndahugarika nabo nyene imiryango yabo imaze guhungishirizwa hanze. Kandi rero kumva rero abantu bategetsi nk'abo bamaze guhungisha imiryango yabo, babaza amakuru. Ega buriya abantu nk'abo baba bazi iyo bitera bija,
habona kutumvikana kuri hagati y'ibihugu bindi n'Uburundi, ko imigenderanire yagiyemo gatosi hagati y'Uburundi n'amakungu, vyose babibonera hafi. Ariko umunyagihugu muto muto kugira ngo yiyumvire haguruka ahunge biba vyageze mu gihugu, ariko abo babibonera kure rero, kumva rero ko hariho umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya biturutse mu gihugu canke biturutse hanze y'igihugu, ivyo bituma indongozi zimwe zimwe zihungisha imiryango yabo. Ubenshi rero kumva ko akarorero ka hafi n'abana mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe na Kwanda Kugarika na Ndikuriyo bava ko bamaze gushika mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vy'Abarabu hariya za Dubai bamaze kugerayo, kandi imitungo yabo bava ko imaze gushikanwa hariya hanze. Ubu kumva ko bari kubaka amazu mu bihugu vyo hanze, vyumvikana ko umutekano umwanya n'umwanya rero ushobora guhungabana. Mu kurondera umuco kuri ivyo bintu twagerageje kurondera amasoko atandukanye, ariko tukaba twashoboye kuvugisha bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD, aho twashoboye kuronka batubwiye ko ayo makuru yoba atariyo, ngo ahubwo ngo boba bariko baraja mu bikorwa, ngo bamwe abana b'abategetsi ngo bari kuja kwiga ku mashure. Hari n'indi soko ryavuze ko ngo baba bagiye kwivuza, ariko nabo kumva nta muco bafise, ahubwo ni kurya nyene ko gusigiriza ndetse no kuvuga neza ubutegetsi, ariko kumva ko harimwo igipfungu nabo batazi neza ikiriko kiratuma abo bategetsi bahuye imiryango. Vy'ukuri biboneka ko hari ikintu kidasiguritse neza, kuko muri CNDD-FDD twama twumva bavuga ko bashize Imana imbere, ariko uravye ubwoba baba bafise, uravye nko mu misi iheze Perezida Ndayishimiye yaravuze ati abavuga ko igisirikare c'u Rwanda gikomeye nuko ngo batazi inteko igisirikare c'u Burundi bufise. Bamwe bati none umukuru w'igihugu yaramaze kunanirwa gushikaho atangura kuvuga ko Imana yonyene ari izo mugwanirira mu gihe afise igisirikare kandi ciyemera, ariko akaba ashitse aho avuga ko Imana ari izo mugwanirira mu gihe abandi bagura ibigwanisho. Ni bimwe benshi bagenda bagaruka ko bakavuga ko mu gihugu hari ubwoba budasanzwe kandi bibonekera no mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru. Buri mu mpera z'ukwezi harategurwa amasengesho muri CNDD-FDD, ayo bita yo gushimira Imana, ndetse ivyo bigatwara n'uburyo butari buke mu gihe igihugu gikenye. CNDD-FDD ivuga ko yashize Imana imbere. Uwo mwikeko kwinubana ndetse no kwama bacunganye, vyoba biva ku kivy'ukuri abo bantu, kuko ni Imana basenga canke baba bafise ibindi babibereyemo? No kuvuga ko ico kwerekana inguvu nke ziri mu burongozi canke mu butegetsi bw'u Burundi, naha rero bavuga ko Ndayishimiye ariko ashira Imana imbere. Muri politike nta kuvuga ngo bashize Imana imbere. Muri politike no kuvuga ko urakora bikagaragara, ukerekana ivyo uriko urakora. Nta kuvuga ko rero muri CNDD-FDD bashize Imana imbere. Kurya rero no kugaragaza inguvu nke. Ni inguvu nke bariko baragaragaza muri leta, muri CNDD-FDD. Muri politike rero nta kuvuga ko bashize Imana imbere. Ivyo ntivyumvikana habana mba na gatoya. Ni kuvuga ko rero muri CNDD-FDD yivuze ko ushize Imana imbere, ni ukwerekana inguvu nke ubusanganye. Iyo umuntu ari muri politike yerekana inguvu afise. Nibi rero ubona ko bagenda bavuga amajambo menshi, ariko atabikorwa biko biragaragara. Ni iki ubona ko atabitobera muri CNDD-FDD mu gihugu c'u Burundi, bavuga ngo bariko baragura ibitoro. Uzi ko hagera n'igihe za Brende ziburi igitoro mu gisirikare kizima c'u Burundi, ugasanga barabuze igitoro co kwiyunguruza. Twagiye tubibabwira, tubereka n'amafoto atandukanye hirya no hino, ugasanga abapolisi bamukuye ku position iyi runaka bamwungurije kuri position yindi, ugasanga ateze ikinga, agiye n'ikinga n'akamatera kiwe n'isakoshi yiwe, ateze amakinga ikijyana n'akambaro kiwe. Barakubona abapolisi b'igihugu batega ikinga, baguha imitasyo kwimukira ahandi hantu. Imodoka y'igipolisi canke imodoka y'igisirikare irakwimurika kujana ahandi hantu. Ariko kumva rero igihugu kizima kiba n'igitoro mu bijanye no kwicungira umutekano, nta nguvu bufise. Nabigwanisho bikabigwanisho biri hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Twaravuganye n'abarongoye igisirikare batandukanye mu bice bitandukanye, mu makambi atandukanye. Hatwe ko inkozi hano mu gihugu zikomakomeye zaguzwe na Jean Baptiste Bagaza akiri president. Hariko kuva ahaviye ku butegetsi 87 ntibasubiye kugura ibigwanisho. Ubu rero tuvugana rero muri CNDD-FDD nta bigwanisho bafise. Ibyo bavuga byose
ni ugusigiriza kuvuga ko basenga imana rero ari zo bacungera umutekano ariko baticungeye muri politiki ibyo ntitubishiramwo. Gusenga imana basenga imana ariko kuvuga ngo nta bigwanisho uzogura ngo uzosenga imana ntizogufasha, uzogwanisha umugobore, uzogwanisha intoki, uzogwanisha imbugita, uzogwanisha ibyo bintu ntibibaho. Mu gihe abandi bageze kugura amadrone bafise vya kirimbuzi, ntuvuga rero ngo uri kubesha abanyagihugu ngo uri kusenga imana ngo ntitwashize imbere kugura inkoho ngo sivyo biza imbere. Ivyo rero ni kwerekana ko inguvu nke canke faiblesse muri domaine y'igisirikare nyene. Ivyo rero bariko bavuga nta bifise ishingiro, nta fatiro bifise. hari n'abavuze ko abo bana b'abategetsi ndetse n'imiryango y'abategetsi iriko irahugishirizwa mu bihugu bikomakomeye, kuko barazi neza ko umwanya n'umwanya ubwo butegetsi nyene bushobora guhinduka, ariko nanone bakaba bavuga bati nibwahinduka bizosange twariteguriye, nimba ari amafaranga yacu twarayanyegeje mu mabanki akomakomeye ku isi, nimba hari amatungo bafise bakayajana muri ivyo bihugu vya buraya ku batarabafatiwe ibihano, kuko hari n'abatari kuriwe guhonyoza muri Amerika. Bamwe bamwe rero bakabona ko ivyo bintu biriko biravugwa bifise ico bisigura cane cane ku mutekano, kuko abo bategetsi ngo barazi neza ko umutekano w'igihugu utifashe neza, kandi ko nkuko warohereje kubivuga igisirikare c'u Burundi nta bushobozi gifise bwo kurinda igihugu, gucungera imbibe z'igihugu, kuko n'ivyo bikoresho vya gisirikare izo za burende zirakenera amazutu, kandi mu gihugu ntayahari akwiye, kuko n'abategetsi rimwe na rimwe mwarumvishe nko mu nama nshingamateka aho bavuze ko nabo ubwabo basigaye bagendesha ibirenge bagiye mu bikorwa vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Akaba ari ibintu biteye isoni kandi biboneka ko rwose igihugu Burundi kigeze ahatemba. Ariko nanone abanyagihugu bato bato ugasanga kenshi nibo bahahombera, kuko nimba iyo miryango ifise ishobora guhungisha imiryango yabo ikaja kuyituza mu bihugu bikomakomeye ku isi, abaturage bo hasi ba nyarucari bo babandanya kwicwa n'inzara. Ico bikoze ubutegetsi bwo bubandanya kuririmba iterambere, kandi mu vy'ukuri rihari. Hari ikintu Denise Bucumi, ni umupfasoni w'umuhisi Petero Nkurunziza, kunze kubwira abategetsi ko ari abarundarunzi barundarunda itunga, ariko bakiyobagiza ko ivyo bibanza barimwo bazobisiga nk'uko baje barabisanga. Biboneka ko bamwe mu bategetsi arico kintu bariko barakora muri kino gihe, mu gihe batizeye neza ko ubwo butegetsi bazobugumana, kandi babonamwo uko kunyinyurana no gucanamwo kwabo kuzoshika aho buri umwe azosigarana ivyo yivye, akaba arico gituma bamwe n'abandi bariko barahungisha imiryango. Bino bintu birateye ubwoba cane, kandi birerekana ko kazoza k'igihugu, kazoza k'umugambwe katifashe neza. Aba bategetsi babandanije guhungisha imiryango biraza kurangira gute? Nabo baraza guhunga, nabo nyene ega kubona bariko bahungisha imiryango yabo no gutegura ikibanza ciyo bazoshikira. Kubona bahungisha imiryango yabo, abo hantu bashize iyo miryango, abo bana ubutunzi bwabo aho bagiye kuburundarunda, vyumvikana ko niho bamaze gutegura ko rero bazohungira. Abo rero bamaze gutegura amayira bazocamwo, buryo umwe wese arazi inzira azojana, kandi buriya basigaye biteze umunsi n'isaha gusa, n'ahandi ikibaco barakizi, ikizoba barakizi, bazi kumwana n'umwanya rero bashobora kugenda. Nukuvuga ko rero umwe wese yamaze gutegura inzira. Kandi ikindi rero cica ubutegetsi burongozi bw'u Burundi, bakiva mu ishamba bari bazi yuko bazofata igihugu, umwe wese akazofata inzu yiwe, akayifata ikiriri, uwundi agafata inzu mu Kinindo, uwundi akayifata ku Mutanga, uwundi akayifata ahatandukanye. Ariko bagiye gusanga habaye ibiganiro, babura amazu bashikiramwo, babura amatongo bafata ku nguvu, basanga habaye ibiganiro, babura bashikira, umwe wese ashikira mu nzu y'ubukota nyine, bashaka bakota amazu kandi amafaranga bafise. Ico kintu rero c'abahungabanije cane, rero niyo mpamvu bavuga ati rero twaretse ku butegetsi ata amafaranga dufise, abantu bafise amafaranga nabatwaye kera. Wega n'ubu bafise agashavu ko abantu batwaye igihugu kuva kera, ko rero n'ubu nibo bafise amafaranga batwaye igihugu kuva imbere yuko bava mu ishamba, kuko kuva baziye ku butegetsi n'ubu nta mafaranga barabona. Baravuga rero ati rero umwe wese aziranyonora aho ahagaze, umwe wese paundi avuga ati intungurisha hiziriswe, umwe wese azarakura rero aho amabanga bamushinze. Uri mu bushikiranganje yiba mu bushikiranganje, uri muri berube yiba muri berube, uri rongoye
umushinga amateka yiba mu mushinga amateka umwese agenda yiba rero ahari ni ukuvuga ko ntusanga ayo mwese bari mu irushanwa ryo kwiba igihugu bariko barasiganwa umwe wese avuga ati nivyaramuka imva y'amasasu nigwa umwe wese azobe yakwiye twiwe yakwiye amaze kurangwa akarenge yagiye tuzokumva ejo bundi rero canke mu minsi iri imbere abategetsi bakomeza kumva bahunze batwaye twabo ariko rero uzogira imana mbi agahunga imbere ya Ndayishimiye agashaka kumufata azomufata nyine amufunga ko Ndayishimiye abantu biberega arabazi yavuze ati abantu bantwarira nabi abantu batwara nabi igihugu turabana turazinanye turasangira bari ngaha mu gihugu ariko ntabafate bavuga kubera iki abenshi muri bo rero bariba amafaranga bakagenda banyonora bamuha ko nabo nyine Ndayishimiye rega abantu biba ntuvuye ngo nuko atabazi arabazi kubona igitosha arabuze mu gihugu araza aho bipfira ariko ntashobora kubikosora no bagenda kwiba nko ku gitoro kwiba miliyoni 50 Ndayishimiye ukamamwe 30 ukajya miliyoni 200 z'abanyagihugu utazi yo zavuye Ndayishimiye umva haruvugana njya mu kanwa ntavugana njya mu kanwa Ndayishimiye yabonye amafaranga rero ahita arinumira gaceceka kihorera uvuga ko rero abo bantu bashaka gutwara amafaranga y'igihugu basiga amazi ajerenga atakintu kimike gaca leta bakende bayatwaye bihungire kwanda bahungije abana rero n'ubutunzi bwabo bigaragara ko biteze umunsi cyangwa n'umwanya kw'intambara ishobora gutera n'abagahugu gasanga imiryango yabo. Hari rimwe mu isoko twabajije ivyino nkuru ritubwira riti burya General Alengiyome Bunyoni yarahaye icigwa abasenedefd benshi. General Alengiyome Bunyoni yarafise itunga ridasanzwe ariko muri kino gihe cyose amatungo yiwe yarafatiriwe na leta ubu nta jambo umuryango we ugifise kuri ayo matungo. Murazi ko Bunyoni numwe mu bari batunze cyane mu gihugu cy'u Burundi mbere bamwe bavuga ko atunze gusumvya na leta. Ngo General Alengiyome Bunyoni rero yoba yarasize icigwa gikomeye ku bategetsi kuko bazi ko igihe bazohava bazoba batakiri muri ivyo bibanza bikomakomeye uzoba batarashoboye kwiba ngashobore no kunyegeza kure yaho ivyiwe bidashobora gufatirwa na leta bazokwisanga atacu yakoze nka kurya bavuga bati cara tuvunye ugasanga niwe muntu asigaye abayeho nabi gushika naho Alengiyome Bunyoni bashigaye baramushira impuzu ahapfungiwe mu ibohero igipolisi kikazifata kikaziturira bisiguye ko abayeho nabi cyane mu buzima bubi kandi ari umwe mu bantu bari bakomeye mu gihugu. Ibi rero ngo vyo bari vyo bamwe mu bategetsi bariko barakora kuko bazi neza ko ivyashikiye Bunyoni atanumwe bitoshikira kuko Bunyoni niwe muntu azwi havuyeho Nkurunziza niwe muntu yarakomeye kandi yatingwa cyane muri CNDD-FDD. Ubu bwoba rero bwo muri CNDD-FDD no kubitega amaso tukarabaho bizoherera kazoza konyene burya karashobora gusigura ibintu cyo bikoze amakuru ava muri uwo mugambwe ntaho muri bombora ivyo guhugisha imiryango amakuru tubandanya no gutohoza tukaza no kugaruka ku mazina ya bamwe mu bategetsi bamaze guhugisha imiryango yabo. Ivyo byose tukazobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mu gusozera niki wabwira abadukurikiye nyuma y'ano makuru yose avugwa muri CNDD-FDD canke abarundi bo hasi bo bokora iki kugira ibi bintu bihagarara? Murakoze cyane no kuvuga ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi umwe wese ahagaze no kuraba ukuri aho kuri kuri CNDD-FDD ikwije imyaka ishya ku 200 iri ku butegetsi bakabona ko nta kintu cy'iterambere na kimwe kihari bakana ko amabarabara yubatswe kuri Bagaza atari kimwe kiriyongera ko bakabona ko ibintu by'amajanye n'amatara cyose byaye byo imbere nta mabaraje bariko barubaka ngo bongereze umuyaga nkubu hari mu gihugu bakabona ko amashuri bagiye bubaka nayo bayaburiye abigisha babuze akazi bicaye muhira nta mushahara uhari wo kubahemba indero y'abana yaratitutse kubona ibyo byose byagiye bisubira inyuma nk'ibirenge rero icyo cyose cy'igihugu barabibona n'ibigwanisho bayarengo nivyo kuri Bagaza n'ibigwanisho nivyo kuri Bagaza byakera bimwe bitagikora byakera byakoze kuri ntwara za Bagaza imbere ya 87 ukaraba ko amahopitali hari yegi bitaro byose byubatswe hano byubatswe kuri Bagaza hize za Prince Jean za Wakarede za clinique Prince y'u Gasore ibintu bitandukanye amabarabara yose uri kurabona ava mu gisagara Bujumbura aduga mu ntara zitandukanye yose yubatswe kuri Bagaza ariko CNDD-FDD kandi ubagaza
yatwaye imyaka mike cyane ugereranyije n'imyaka 20 iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi ata kintu kigaragara imaze kugaragariza abanyagihugu rero bageze ko aho bavuga ati turarambiwe twihagarare ko naho kuvuga ati duhindure intwaro ubu kwa CNDD-FDD amahirwe bayihaye y'imyaka 20 itwara Burundi ata kintu bibashikanye ko atari kubahomvye hageze ko bahindura ubutegetsi bakaraba bakunguriza aho baratera igikumu hageze mu matora aho batera igikumu bagatera ahandi hantu bakaraba uko bigenda uriya rero nta kwizirikira ku muntu uze umwe nyine wiziye ku mugambwe umwe ariko barabe ahandi aho bungururiza yega guhindura ubutegetsi bimenya gihugu iyo utoye nabi utwagwa nabi iyo upfuye uko utoye upfuka utwawe nawe niho baraba rero bahindura inzego bahindure abatwara twese tuje hamwe rero uko turi hano mu gihugu yabajewe yabawewe yababandi bari hano mu gihugu duhaguruke duhindure ubutegetsi buhari tutaravye umugambwe ngo ubuye ngo ni ukomeye mu gihugu urakomeye kwizina ariko nta bushobozi ufise turare ko guhindura tugashiraho inzego zibereye ziteza imbere igihugu c'u Burundi n'igihugu gito cyane kuko twese dushize hamwe twacubaka ubu ukumva ko igihugu kikiri inyuma mu iterambere urabe ku bihugu bindi hirya no hino ubu rero dushira hamwe mu maboko dushira mu vyumviro duteza imbere igihugu tutaravye ku mugambo ngo niwe ukomeye ariko duhindure aho twadutera igikumu tugitera ahandi hantu duhindure ubutegetsi buhari na cyane rero atakukumira nko nyondwe gumira ku nka niyo bayibaza utamenya ko rusato rwavuye ku nka rubanda yagumiye ko ngo twumire kuri CNDD-FDD duhindure n'ahandi hantu rero dutega igikumu ahandi hantu n'ahandi twaguma uko ntaho tuva ntaho tuja tuzuma dutera dusubira nk'ibirenge hari amwe mu mashirahamwe canke amashirahamwe yishize hamwe avuga ko amatora mu Burundi ataco amaze bakavuga ko ari ikinamico ya CNDD-FDD kuko abari bakomeye canke abo barundi bari kuzoja inyuma mu matora barimwo na Gwasa wa Seneri yamaze gusamburwa nayo nyene bavuga bati amatora n'ubundi azoba ariko ninde tuzoje inyuma tukamuha amajwi kuko biboneka ko urubuga rwa politike rwiganziwe na CNDD-FDD abo banyagihugu bazoja mu matora baje inyuma yande ya CNDD-FDD bazoja inyuma ya yuwe mugambwe Prona nayo biboneka ko muri kino gihe isigaye ikorera mu kwa CNDD-FDD abarundi bazotora nde vy'ukuri nimba bo bavuga ko babonamwo kazoza ndetse n'impinduka ku gihugu bamaze kwigizwa inyuma muri politike no kubona ko rero agatogwa sarigijwe inyuma n'umugambwe uri ku butegetsi kigaragaza ko ari ubwoba bw'umugambwe ari faiblesse ya CNDD-FDD iraba ibona ko umuntu wese bazohangana mu matora bakana ko CNDD-FDD ishobora gutsindwa umwanya n'umwanya uwo muntu bamaze kumwikeka ko ashaka kubatsinda amatora bati hamwigizima bamwinuba niyo mpamvu rero agatogwasa bamwatse umugambwe bakashirisha media CNDD-FDD akabiryo baho umugambwe no kuvuga bahamugambwe waseneye nisha media CNDD-FDD biragaragara neza no kuvuga agatogwasa rero yagira hindura ibintu ariko rero bari bashamo mugize inyuma ubu ari nanatagenda mu runani no kuvuga ko baramutse bagiye inyuma y'urunani bakaraho guhindura ibintu baje inyuma y'urunani kuvuga ko rero muri amatora twimirije kuri CNDD-FDD no kwandanya twimira ugobo igihugu cyacu cy'u Burundi kikaja mu gobo nitwa twa CNDD-FDD ariko turabe rero duhindure urunani nabwo turabe amahirwe turabe ko ahishoza kivamwo turabe ko agatogwasi nawe yoronka amahirwe ivyumviro vyiyo vyanigiwe mu menshi kuva kera narindi turabije nawe ajeho turayisha ico yokora kuko yamaze igihe yarondera ubutegetsi turabe nimba ashaka gukora nk'abandi irega igihugu kiri mu minwe y'abanyagihugu nitwe tubimwe tuti kitwawe neza canke gitwawe nabi nimba twabonye ko gitwawe nabi twokora iki nahanje nahawe naho undi mugenzanje ashaka kubona ati duhindura ibintu tubishira ku murongo ibi rero no kubona gusesangura neza tukaraba ubushire igihugu imbere tukaraba ubugishira ku murongo hako hari twa imyaka 20 twarabonye bagikuye twabonye naho bagishikanye twarabonye ibyabananiye umwanya wo kwikosora twumva ko usa n'uwarenze twumva ko hageze ko kwikosora ntihageze kwikosora bwo hararenganye kwikosora nta kindi tubiteze ko habageje gukora twarahabonye duhindura urutokira dutera igikumu kugira ibintu bisubire mu buryo rero ariko rero havu gutogwa barahari ukuri kurahari imyamazo yageze nuko yene abantu bashizwe muri seni muri sepi n'amasesi yaje gushunga amatora bavuye muri CNDD-FDD bamaze kubitabatanga ariko rero buriya umwana
mu bice na gatatu igihe hatorwa Melchior Ndadaye bari bazi ko abantu bose bazotora iprona ariko bikangwe basanga Melchior Ndadaye yatsinze muri Frodeo ega n'ubuvyo bukunyene bakishima inzindi muri CNDD-FDD ariko tuza ukuraho guhagaze tuza ukuraho kuri tukashira igikumu kundi mugambwe muri runani tugasanga nabwo ruratsinze rutwaye igihugu umwanya n'umwanya rero twabona ibintu vyahindutse igihugu kigiye ku murongo igihugu twifura camye ari camata n'ubuki cyaswa kikamera nka kera iyo vyo kwinubana hirya no hino tukumvikana abarundi bakaba bonse rimwe nkuko vyamye kuva na kera ariko ukora turabana ribi ukumva abarundi bene wacu bamwe kumva ngo bari mu gwigwana bari irede tabara muri Kongo baromotse kandi bene wacu nkuko umushikanje bambe yabivuze ukumva abandi barahunze igihugu mu bindi bihugu bitandukanye kandi ari bene wacu igihugu gisubire hamwe cogorore igihugu camata n'ubuki duhindura ingendo rero duhindura dutera igikumu dutorogorunane nangaha dusoreje kino kiganiro cagaruka cane ku vyerekeye makuru twamaze kuronka ko bategetsi bariko barahungisha imiryango yabo ariko n'ubwoba mborabombora riri muri CNDD-FDD ibishobora kuza kubandanya kunyura ibibazo vy'umutekano ndetse n'ibindi bibazo bihanze igihugu muri kino gihe turaza kugenda tubigarukaho makuru yacu hanyuma mwese rero ndabakengurukiye cane ni ikiganiro mukurikira kuri ICTV ndetse no kuri Watch TV ndagukengurukiye cane Salvatore murakoze cyane kudutumira no hanyuma nimadukenera muzotumire tuzogaruka kubitaba murakoze cyane